Okay guys, muri ino video ngenda kwereka ingene ushobora kwikoreshereza telefone yawe mu buryo bworoshe cyane ukarungikira audio umuntu ariko ikacimushikira yahindutse message. Ushobora kuba utazi kwandika ariko mukaganira n'umuntu wowe utiriwe uratumwanya umwandikira. Ushobora none kubuze kwandika ariko ugasanga ufise umwanya muto bivanye na message ugomba kurungika nk'ahantu. Swat hashaka kuba muri groupe, bana nk'iyo ugomba kwandikira abantu muri groupe uri nka admin wayo ugasanga wanashaka ibintu bya audio ntivyemewe. Mu ukacura amajambo ugomba bahe ugasanga ni ibintu birebire. Murakunda kubibona ukabona ni text kirekire ugasanga ni message kirekire cyane. Ega bijya si waba yabyanditse ahubwo nakandi ko ubwenge aba yararavye kuri zino channel zacu za New Life Studio News hanyuma akacabona burya byikora mu kanya gatoyi. Ugumane naje rero gushimira video nawe ngenda bikwereke mu buryo bubiri urebe uburyo bwo korohera muri ubwo bubiri uburyo wokoresha ukanungikira message umuntu hanyuma ukayirungika ari audio mugabe kaca yihindura message isanzwe y'amajambo. Okay, wowe kumane nanje ndakwereka uburyo bwa mbere ndakwereka n'uburyo bwa kabiri waza gukoresha uburyo bukoroheye bwose urabe ntagire na kamwe kagucika kuko hari igihe uburyo bwa mbere zakoresha muri telefone yawe byanke bibe ngombwa ko wifashisha bwa buryo bwa kabiri. Hari igihe uburyo bwa kabiri zakoresha muri telefone usange umenga birakugoye bikangombwa ko utahura uburyo bwa mbere. Ikintu cyane ndagusaba banza ukore subscribe kuri no channel yacu ya YouTube hanyuma mpe like ino video nimba wayikunze. Wandike no muri commentaire kindi kigo cy'ubwenge wifuza ko tugukorera. Yes guys, turaza rero uburyo bwa mbere murabona iyo uri ngaha muri WhatsApp ugomba kwandikira umuntu biba bimeze uko. Aha murabona yuko tuba dufise hano hantu turungikira audio aha. Rero ngaha urungise audio nk'ibisanzwe murabize uraza ukarungika audio. Murabize uraza ukarungika audio nyene ukarungika audio ngaha audio ikashigenda audio imaze kugenda mabize bimeze uko reka tuyumvirize. Allo yes abana ko biba ari ibintu bimeze uko. None ni gute ino audio no irungika ikacimushikira yabaye audio bamba amajambo. Okay, reka tubirabe. Inzira ya mbere uraza guca kuri aka kantu ka parametre aka telefone zose ziragafise turagafyonamo nkuko hanyuma muri parametre ya kantu kanditse ko ngo voice typing akamura kabona tuza kuza tukafyondeko hanyuma cyo ducano hejuru nyene ha tukugurure nkuko murabona turagejeje kukugurura. Tumaze kukugurura cyo tugaruka ngaha sivyo ndaza kubereka kantu kaza guca kiyugurura hahandi nyene hanyuma ica kabiri tukama duhitemo ururimi tuza kuza hano handitse languages duhitemo ururimi twebwe twifuza kurungikamo ino audio duca ducano handitse add keyboard kugira ngo dukoreshe ururimi rw'iwacu twumva twokoresha. Tuza kuduga turondera ururimi nyene bisaba ko twokoresha kuko urabona ivyongereza ko ari birimi bitari iby'iwacu. Okay, reka turondere ikinyarwanda turabe ko tukironka canke ikirundi. Yes, turondere kinyarwanda Rwanda ngiki kinyarwanda Rwanda. Please make sure I have selected this language kuko no dahita mu rurimi wewe usanzwe ukoresha ntibiza gukunda cyo dufyonda done. Okay, muri uwo mwanya ikintu tukoma dukora twoca dufyonda ngaha tugumizeko cyo tukizana aba arico gitangura hano hejuru. Yes, mwabona ndafyonda nkagumizako nkacanyereza ya mwabona ikinyarwanda cyamaze kujayo. Reka renda beka kantu kiyongereye ko mutari mwamye mubona aka kajamba aka audio ko hasi ngaha aka audio ko munsi akubwamire ntikari karimwo aka kaje mu bunyene kuva tuvyuguruye bya bintu. Okay, aka rero niko cha twikoreshereza mu kurungika audio aha hepfo aha murahabona nshanza nkacafyonda nkagumizako sivyo hanyuma nshanza nkagumizako nkacanza rero nkacamitamo gwa rurimi rwanje kinyarwanda. Mubikurikize nyene ko nonyene ndiko ndabigira mubikurikize ko nonyene ndiko ndabigira maze kuraba rero ndungike audio maze kuraba ndungike audio kubera microphone iri kirafata amajwi iyi ndiko ndakoresha enregistrer hari gihe mutaza kuvyumva ndiko nagira nti mugama maze ko ndiko ndarungika audio wanashaka mvuge nyarutsa connection urumva uba wayuguruye kameme birumvikana cyo ndagafye ndako ka kantu muze kuraba itangwe gufata amajwi ingene bigenda biriyandika. Ndabaramukije abakunzi New Life Studio mudukurikirana muherereye mu mihingo igiye itandukanye. Ndabarakunda cyane
ndabasaba gukora subscribe kuri ino channel yacu ya YouTube, hanyuma mufite ikindi gitekerezo cyangwa se ikindi kibazo mwotubaza mu kwandika muri commentaire, harimo ibintu bitabandanya bigenda neza. Ni Eric nyine admin wa New Life Studio Bugenyuzi, ndabakunda cyane kandi namwe nibaza ko munkunda cyane. Guys, ndibaza murabibona umwanya nandika message, urabona ko ndayanditse umwanya mutoyi cyane, hanyuma urabona yuko iyi yabaye audio, hanyuma mugabo bikaca bigenda birihindura message. Yes, nakana kubwenge muze kukagerageza, gusa mwibuke yuko muza guhindura mugashiraho ururimi nyene uri kurakoresha mu audio, kuko urumugane haba hari ururimi rw'igifaransa nawe ukaje usanga uri kurungika audio mu kirundi, umva ntibiza gukunda, telefone ntiza kubimenya, kandi ukibuka yuko uyirungika connection yuguruye. Bana neza yuko kabara kano gakosoye ibintu ni hamwe remo muri kumuraganira n'umuntu ukabona haciye nk'imisegonda nk'itano, uwo muntu ubwo nyine arakwishuye, ukavuga uti none yakoresheje ubuhe buhinga mu kunyishura mu mwanya nk'uwo, ukabona nk'iki message kirekire kiri kubisemo. Cyase ko ibintu mama mubibona mu magroupe aba agiye atandukanye. Hanyuma imbere ko nja ku kantu kanyuma nabateguriye, kanyuma rero nshobora gukoresha, reka ndagusabe wowe uri kuranyumviriza, wowe wafashe kano kanya ko kunyumviriza, wowe wafashe kano kanya ko kuraba ino video, ishobora kuba ari bwa mbere umbonye. Nitwa Eric, nsanzwe nkora tutorial nyene zigisha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone, nkorera muri YouTube umwanya muremure, ariko na Facebook nkaza rimwe muri Facebook ndahaca ntanganye n'ubuntu bwa fake uravyumva, ariko muri YouTube niho nibera. Dufise chaîne ya YouTube, waza kuraba muri description y'ino video nyene aha hejuru muri description, waza kurondera channel ya WhatsApp uyijoining, hanyuma no winjira muri channel ya WhatsApp niho ukunda kuronka utuntu tw'ubwenge, application zigezweho, amalinki agiye atandukanye y'utu video, ibintu bijanye ikintu cyose gishasha gihindutse kuri application nyimba ari WhatsApp cyanda kimenyekanishirizayo. Hanyuma ukaba wifuza kugura konti ya 1xbet, burya ni code promo sakabaganwa mu ndome nkuru, andika code promo sakabaganwa ugeze hano nyene ugurura 1xbet, hanyuma ucuronka bonus de 200% à chaque fois que tu fais un premier dépôt, kandi ukazokwa muronka bonus ya 100% lundi na vendredi. Ikibazo cyose wogira wakoresheje code promo sakabaganwa urashaka kundondera nkakigufasha. Hanyuma wifuza kugura muri witi naho koresha code promo tumuje tumuhasha umuzungu, hanyuma ibintu bibandanye bigenda neza, tuhite twimanukira. So ubuhinga bwa nyuma rero twagiye uza kwinjira muri Play Store yawe, nta muntu n'umwe adafise Play Store guys, Play Store ngiye. Hanyuma cyane muri basheje turondera ibintu, uca wandika transcribe audio to text, transcribe audio to text. Waza kucumanuka ucutora aka kajambo live transcribe and notification, aka uco winjirayo. Kamaze guteshajwa n'abantu umuliyaridi, karakaze gose, kamaze guteshajwa n'abantu umuliyaridi, sinzi ko muzi kubiraba. Hanyuma ugaterecharge aka, uraza kugasetinga audio baye ndende sino bibandanya byose, akanakuragenda ukavuga ibintu byose wifuza, ukabivuga uba bu selection ukacopya ukacubira mu kimuntu kuri WhatsApp. Mugurumba buri abuhinga bwa mbere ko aribwo bworoshe, kuko bwobwo ugira ko muri WhatsApp. Thank you for watching this interesting video. It was Eric, your tutor, your English, your trick coach. Please subscribe to this channel for not missing an opportunity to the new videos. Get notified for new uploads. Thank you.